hano turi kumwe n'umupfasoni sinzika umupfasoni canke ari umukobwa ni umupfasoni ni umupfasoni tuba tumusaba twidondora gatoya. Murakoze. Nitwa Kanyana Yvette, nitwa Mama Gitangaza. Mama Gitangaza Kanyana Yvette. Ego. Abantu benshi bamuzi muri filme Ingaruka akunda gutwenga cyane atwenza, abantu benshi bifuza kumubona guhura nawe. No musi rero tuyilo w'Imars turagomba kumubaza Kanyana Yvette wiyumva gute kuno musi mukuru wanyu? Nukuri no musi numva ameze neza, ndanezerewe, ndagehewe cyane n'ukungene hasizweho uyu musi. Kuko umuntu yasizeho uyu musi by'ukuri je nuvuga ko yakoreshejwe n'Imana. Kera ntitwaribo, nta muntu ntiwaje habona, waguma mu kigo, batwita ngo abazezwanzu abanyakigo, byari ibyo. Ariko urabona ko turahabona kameme, urabona ko tumeze neza. Ndabona ko anabyambariye. Harabavuga ko uno musi ngo abakenyezi mukaramukora sindikara amakosa ngo abana basigara bahetse abagabo nawe mwigiriye. Oya. Abongira nabatwanka barexagera kameme, turapanga karere. Haraba beresere canke abasanzwe badufasha kuraba abana, barabadufasha kubaraba, muga natwe tukagenda kwidefile, tukaba hamwe, tukanezerwa, tukanunguranya ivyiyumviro vy'ukungene tugomba kubandanya nyene tuja mu iterambere natwebwe abakenyezi. Abantu bara bakora amakosa nkayo ga Yves bagatasa hindwi z'ijoro umunsi ngo nuwabo canke bakararayo uwo bahanuri. Nukuri jewe abantu bafata bagahekereza abana bagabo ngo nuko ari kuri W'Imars baba bumvise nabi. Siko uyu musi sico watubarira, ahubwo uyu musi watubwira ati mbega umukenyezi afise akamara kahe, afise ikibanza kihe mu rugo, mu iterambere ry'urugo, mu iterambere ry'igihugu, mu bintu kanaka. Umukenyezi ashoboye iki? Ivyo nivyo biba bitubwiye. Ni uyu munsi nico uba uriko uratubarira kugira ngo tuvyibukanye, tubandanye, turabaho tugeze, turabiyo tuja. Natwebwe tudasigaye inyuma muri ya vision y'igihugu. Muri 40, muri 2040, muri 2040. Wow, merci. Najewe cyane urumva ni imyaka sinkiyimenya. Nyene kugira ngo natwe tuvugane kungene tugomba kubandanya muri iyi systeme yo kuvuga y'uyu mugambi wa leta muri imbono ya kazoza yo muri 2040 igihugu cifashe, 2060 igihugu giteye imbere. Kabisa. Wow. Hanyuma ku bantu bahora bakora amakosa uno munsi bakaraza bagaburya musongo ntiyamugura igitenge gishasha, agabakemera kujya amadeni n'ibiki bo bahanuriye. Nukuri abo bantu ndabahanuye ati baribesha cyane. Uyu munsi ntabwo uvuga ngo gurira igitenge umugore gira iki sina ngombwa gusohoka iyo ataburyo buhari, si ngombwa. Ahubwo uyu munsi kuye kutwibutsa ati mbega jewe nk'umukenyezi ndiko ndakora iki kugira ngo iterambere ivyo uri kurahangara ku mugabo vyose woho mbega uri kurazana iki? Woho umaziki mu rugo mu gihugu umaziki. Uyu munsi rero tubwira ati abakenyezi jahabona namwe mukore ntimwitinye. Jari ikintu nshima cyane ukungena abakenyezi bavyitabiriye bakavyumva. Ubugiye mu gisirikare usanga y'ingabo z'abakenyezi. Nukuri abakenyezi turashoboye cyane, ugasanga yagiye no mu bihugu byo hanze kuzana amahoro n'umutekano kandi ari umukenyezi. Abapolisi abakenyezi ni benshi ubu ahantu hose. Nukuri abakenyezi turaserukiwe naho bitaragenda neza uko twifuza, nyene ngo hahandi usanga ari 50 ku 50 naho tutarahagera ntaca aho tugeze turahashimye kandi imbere ni heza turavyizeye. Wow. Uvuze neza uti hariho n'abaja mu gisirikare bagakora n'ibindi. Mu civugo c'uno mwaka harimwo ivyo kwiteza imbere, kungana n'ivyo kw'igitsina. Nagomba kubaza nk'abantu batubaho gukora, urabona nk'uri umukinyi wa filme tumenyereye bikora abagabo, ariko urabona wewe nk'uwarabigiyemo kandi uri umukenyezi kandi biragushikana kure nk'uburazwi. Nagomba kubaza nakahe kamotera nk'abakenyezi canke abakobwa batubaho gukora ibintu bimwe nk'ivyo kina filme canke ivyo gukora mu bisata bitandukanye nk'isoda n'ibindi, canke abatinya kuba abashoferi
mu bikorwa nyene vy'iterambere bitandukanye nigiki wahanura abakobwa n'abakenyezi bacitinya nukuri je ikintu nobahanura nobabwira ati wowe ucumva kumenga ntushoboye wumva wikumiriye nukuri ndaguhamagaye uze mu bandi ureke kwigunga tanga urugende mugashira hamwe karimwe mu abandi naho ko bari gato utanga urugende aho abandi bari aho abandi bakenyezi bari uzohumvira byinshi kandi uzohigira byinshi kandi ikindi naco noshirako umukenyezi si wawe ndakwiye kuguma hari inyuma ariko raguye kwiyantrena akaraba mbega nokora iki kugira ngo nanje ndabeko harakantu nshirako nyamba ari itafari ku by'iterambere tishireko itafari naho cyo bikimanyu ugishireko ejo uzoshira ku itafari ejo ushire ku igaraviye usange muri 2060 turi kumwe n'abandi kijanye naco na filime kuba hari abantu baba mama benshi batinya ibintu by'amafilime je no bahamagarira kuza kuko filime irimo bintu bibiri icambere harimo ivuga butumwa ku muntu yubaha Imana kuko turiko turatanga ama message biciye muri filime hariho abantu benshi bashobora bahinduka baba beza bari babi kuko twabanje gukina turi babi uriya muntu mubi agaca yibona ikibanza ciwe hanyuma rero iyo iherezo y'ifilme agaheza akibona iherezo yiwe igihe adahindutse iyazohereza ico gihe rero bari abantu babi baca baheza bagahinduka bikirikare bakafata umurongo mwiza aho urumva haba harimo mwivuga butumwa ubu bumukuyeyo uba umuzanye ku rutonde ikindi kigira kabiri arico nibaza ko benshi bakunda hariyo n'agafaranga wa muntu ntushobora kuja kwirirwa ukina filime nguje kurara ubusa ntigikunda ahubwo yemwe mana nukuri je ndabahamagariye ko boza abataraza baza ariko bafise impano kuko badafise impano bavuna Turagushimiye Yvette ariko twaguma yambusa akajambo kanyuma ko kwifuriza umunsi mukuru mwiza w'abakenyezi bo mu Burundi n'abigeme ugashikiriza. Yego murakoze. Nukuri ndifurije umunsi mukuru mwiza w'abakenyezi abakenyezi bose kira mukenyezi wese ahahagaze avyumve ko ndamwifurije umunsi mukuru mwiza kandi nkaba ndamuhamagariye ko yoza twese dufatana amaboko tuje ku kivi dushigikira abashinga nahe bacu kandi natwe twishigikire dushigikira imiryango yacu dushigikira igihugu cacu turi kumwe twese birashoboka.